Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimire wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel. Reka nshimire nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya amba muvuze gukora partage. Uyu munsi nkeneye ko tuganira ku bihugu bitanu umurundi ushobora kuronderamo ubuzima ukaronkera ubuzima muri ibyo bihugu nubwo biba bigoye. Murabizi yuko nabamenyesheje kuva kera yuko as a Burundian generation we need to think about the future. Turekeza kwimvira kuri kazoza. Kandi namenyesheje yuko buri information yo yari yose izokwama izoza ifasha abanyagihugu abarundi canke Burundi tuzotegezwa kwa matwayihanahana kuyihanahana no kugira no kuyirungikira abagenzi wacu bumvise ikintu c'akamaro kirungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene kimugira akamaro ntucibikeko oya ntabari banga si ibintu by'ibanga bino kurondera ubuzima n'uruhigi gwa bose n'uruhigi n'ibintu tuba duguye gusabikanya kugira ngo turabukuntu twese ko shobora gutera imbere suko none bashikara yo gasangura mushasha reka nagusaba gukora subscribe kugira ngo tugende kwijama. Urakoze cyane ntuze kwibagira gushira ko kakantu kameze uko niyo ikiganiro cahera. Abarundi kuva kera narindi twamye turabarondetse twamye turi abashakashatsi twamye twita kubiti no kumabuye kugira ngo turabe yuko twova muri buno bukene turimo mu myaka iri imbere tuzobe turabandi bantu nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamavuze ati dukeneye igihugu giteye imbere. Nanje ndakunda kubivuga ati dukeneye abantu as a Burundians new generations dukeneye gukora cyane working hard kugira ngo tubone future. Kenshi rero birashika ukicara ukibaza ati none ntembere mu gihugu kiye ngende kurondera yibiki ngende gukorera ubuzima nyabaki canke ngende gukora yiki kugira ngo ndabe yuko notera imbere nk'abandi. Jesu kuvuga nuko nateye imbere ariko novuga ati iterambere mfise nuko mfise BDI Info ifise urubuga ishobora gutanga information ku muntu wari wose kagisha umuhindure mu buzima. Reka tuyaga kuri ibyo bihugu bitanu tugende ku gihugu cyambere ushobora gukoreramo twagenda tuvugana no kubuzi umuntu ashobora gukora muri ibyo bihugu. Tugende ku gihugu cyambere kiri hafi cyane Kenya ni igihugu kiriko cirukirwamo n'abarundi benshi kubera kibacirukiramo. Icambere na mbere bisaba umutahe muto birashuka ugasanga mvuze muto kuri wari munini ariko mbabarire cyane ariko nawe bizoshika ubone yuko ari muto niyo wagenda we develop mu buzima. Hariho Kenya igihugu cyambere Kenya abarundi benshi barajayo ku bwinshi bivaye n'ukuntu barafatwa neza cyambere na mbere. Ico nico gihugu novuga no shira imbere y'ibindi bihugu byose shireho Kenya abarundi benshi bariyo bamwe bakora amaduka abandi bakadandaza bimwe bita ngo ni street food amba mvuze ivyapati zigangira zo ku mihanda abandi bagakora ubuzi butandukanye ikiyede n'utundi twinshi kuko umurundi akazi kariko kose womuha ntashobora kunanirwa atakiswe n'amagara atagwaye. Nimba ufise umutahe rero mutoyi muri Kenya ntibisa passport bisaba laissez-passer yonyene laissez-passer kagapapuro bitamureka pani ndangamuntu laissez-passer sinzi ko gugu 130 sinzi ko gugu 150 aki 150 ushobora kuyironka kacurondera itike ukaca wigira muri Kenya ugapambana mu bandi. Tugenda ku gihugu cya kabiri tugenda muri Zambia abarundi benshi bariyo ku bwinshi bibana no kuntu miborohera kuhakorera ariko nubwo biborohera kuhakorera abarundi benshi barafatwa nabi muri Zambia bivanye n'ukuntu immigration hajya ahantu itigeze ishiraho amategeko agenga umunyamahanga ngo ishireho visa canke amafaranga umunyamahanga azokwamariha kugira akore ari free. Nubwo bahakora ariko mu kinyegero benshi baraharonkera ubuzima. Ati bakora hibiki abarundi benshi ibice nka 70% bakora ubuzi bwo mu mashop bwo mu maboutique. Murazi yuko ivyo gukora mu boutique ku barundi ni nk'impano araga koko kariko gatambagira imbere ya kamera yiwanje no ni nk'impano ku barundi gukora mu boutique. Ico kintu novuga ko tugisangiye kandi n'abahindi abahindi baraza akazi ko gukora mu boutique
benshi bakora mu boutique, abandi ugasanga bakora mu masaro do coiffure nko muri Kenya nyene, ugasanga bakora mu masaro do coiffure, abandi ugasanga badandaza utunaturi. Ariko mi company ntuzoze muri Zambia wibaza yuko uje gukora mi company. Nhakorayo ama company akogwamwo n'abazambia gusa. Akazi ko mu company twagahebeye abazambia gusa. Abarundi ni bake nabo nyene usanga ari babandi usanga bararonse nk'ubwene gihugu. Canke bafise ibyangombwa bikwiye bishobora kwemera gukora mu makampani muri izo nganda. Tugenda mu gihugu kira gatatu. Igihugu ca South Africa. Igihugu ca South Africa ni kimwe mu bihugu vyibitse k'abarundi benshi. Kumwe bavuze ngo abarundi bari muri South Africa batahe mu Burundi. Ndazi mu Burundi hoboneka yuko hari ikindi kintu cyongeye kuri population y'abarundi, ku banyagihugu b'abarundi. Ico gihugu ca South Africa abarundi babayeho gute? Abarundi benshi bakorerayo ubuzi, bakorayo ubuzi bwo kudandaza, ubuzi bw'ubusekirite, abandi bagakora ubuzi bwo kumwa, bakimyozi, bwo kogosha, bivana n'urimo bivuga, kandi ubwo buzi burabatunze neza. Nubwo South Africa muri no minsi na migration yabo yari yatanguye kutora ingeso ya Zambia, ariko nishikira Zambia. Ico gihugu ca South Africa rero nshize ku mwanya wa gatatu urashobora kugikoreramwo uri free, kuko mama muri kumwe n'abandi banyamahanga bagikoreramwo kandi benshi cyane. Kandi abarundi bari muri South Africa barafatana mu nda, barakundanye, batandukanye n'abarundi bari mu gihugu ca Zambia. Nuko rero ukaburi kimyozi, ukabuzi gukora ibintu vya security, ukabuzi gukora mu iduka, ukabuzi gukora mu makampuni akora ibintu kanaka. South Africa ni gihugu kimwe shobora kugutoraniza kugira ngo nawe ushikeyo urabe yuko byo gukundira. Ico umenya neza, South Africa nta murundi agenda na passport. Nukugendayo illegally muri magendo. Passport yawe izogushikana muri Zambia ucunyegeza ukaca ufata imodoka igutwara magendo mukarenga muri Zimbabwe mpaka muri South Africa. Ariko nubwo birubwo kandi umaze gushika South Africa urashobora kurondera utundi rupapuro twahariya nyene twemewe n'amategeko, turiko amazina yiwawe yose yo mu Burundi, tukakwemerera gukora business yawe muri kiriya gihugu. Tugende ku gihugu ca kane, Mozambique. Mozambique naho nyene hari abarundi benshi injojo. Nkuko nari nabivuze ati babayeho gute? Igihugu ca Mozambique nubwo bigoye gushikamwe kiri ku mwanya wa kane, novuga ko nshize ku mwanya wa kane, ni igihugu kirimo abarundi benshi kandi biborohera kuronka ibyangombwa byo kuhaba no kuhakorera. Abarundi bari muri Mozambique ati bakora ibiki? Bakora ubuzi bwo kudandaza ubwari bwo bwose, kubaka, gukora mu nganda n'ibindi byinshi byari byo byose, kubera ko nkuko nabivuze ya gouvernement Mozambique yaramaze kuorganiza neza igihugu ku munyamahanga. Nta munyamahanga afatwa nabi kubera ko abafise ivyangomba. Ariko muri Mozambique harakunda kuba imigumuko iyo hageze ibihe by'amatora. Ibyo natwo byo nizgo bihagara ko cyane ngo bibi kibazo, kuko n'ibintu bikunda kuba mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Muri ko murana nimba ufise umutahe wawe rero urashobora gukoroka muri Mozambique ukaraba yuko ubuzima bwohinduka bukaba neza. Maybe urashobora korohera udakiswe n'amagara, kuko benshi baraharonkera ubuzima. Igihugu ngomba nshire ku mwanya wa nyuma ari wa gatanu ni igihugu ca Dubai. Igihugu ca Dubai uno musi kigezweho cyane. Ari akantu nibagiye kuri South Africa, nubwo wabuze kunyonga moto urashobora kugenda ugakora delivery. Mbabarire cyane kuba nagasimbya kandi ako kantu. Ivyo bihugu bibiri biragasangiye. South Africa na Dubai hariho ubuntu bubiri bigomba guhurira ko kubuzi abarundi bakunda gukora cyane. Ukabuzi kunyonga moto nshuti yanje, ukabuzi gukora ikiyede muri ko munahura, ukabuzi gukora security, ukabuzi kunyonga imodoka, ukabufise umutahe
nubwo kijya gihugu bisaba umutahe munini kugira ushikeyo ukaba ufise umutahe ntuzoharura nimero y'amafaranga bagomba bakubwira kuko n'amafaranga ushobora guca mu mezi 2 mu Burundi we yarondeye imyaka irenga 10 canke imyaka irenga 5 ubuzi kenshi abarundi bakora muri Dubai n'ubuzinyabaki abarundi benshi bariko bagenda gukora ikiyede ariko kazi bavuga yuko gasa n'agahemba make $1 amajana abarundi benshi bariko bagenda gukora ikimotari apana ikimotari delivery ni nk'ikimotari ariko bo ntibatwara abantu abarundi benshi bariko bagenda gukora driving taxi drive abarundi benshi bariko bagenda gukora security ati bisabiki bisaba passport gushika muri Dubai hamumaze kwashikayo Dubai leta Dubai yaroroheza ubuzima iragufasha kurondera ibyangombwa byo kuhaba uri free umeze neza ata bindi vya migration bikwirukako nico kintu conyene Dubai yisangije na Mozambique ivyo bihugu bibiri na Kenya dushemo na Kenya uzohaba uri free ata migration haira kwirukako urumva ariko icitonderwa kuba muri Dubai inshuti yanje ntibahaba muri magendo uvyitondere neza ntibahaba muri magendo ari abantu rero usanga bava mu Burundi bamenye ibintu vya magendo ubuzima bw'iwabo bwose bakenera kubamo muri magendo ivyo bakora byose bagakenera kubikora muri magendo muri Dubai ivyo bintu nta bihari ibintu vyo kugwana kunkukaboregwa Dubai nta bihari ikiyede muri Dubai muhurira n'abantu benshi batandukanye Afghanistan narigeze kubivuga mu gihe mu kiganiro cyaherutse Afghanistan Pakistan Syria n'ahandi henshi n'abahindi bose muzohurira muri Dubai ntibizokubuza kuhaba kuko hariyo n'abandi barundi benshi uzosanga ururimi ruzokugora kwiga kubera hariya n'icyarabo na broken English mvuze broken English uco byumva ni cyacongereza cyakindi abahindi bavuga n'abarabo bavuga reka n'abashinwa kimwe bahurira ko bavuga you don't talk too much you take this and take it there you see ivyo bihugu rero byose ndondaguye ni bihugu byiza nimba ukeneye kuhindura ubuzima bw'iwawe utabuhinduriye mu Burundi urashobora kugenda gutembera cyangwa gukora muri ivyo bihugu ukaharondera ubuzima ni bihugu dakiswe n'amagara inyuma y'imyaka 2 uba wamaze kubona ico uri uba wamaze kubona yuko kazoza uba wamaze kuyibona imbere uba wamaze kuvuga ati ejo ni heza apana kuvuga ngo ejo ni heza utari ku kazi ho ubibona ubuvuga ati je kumkweze ndashobora kuronka miliyoni 2 mu mwaka nzoba naguze mu mezi 5 nzoba naguze aga parcelle mu mwaka nzoba nubase mundi mwaka nzoba mfise agatahe canke nzoba mfise n'ibindi bintu nzoba maze gushika kuri kugira invest rero mu bindi bihugu birafise akarusho kanini cyane na cyane cyane kuri twebwe abarundi twakuze turondera twakuze turaba pambanyi birakorohera cyane rero reka ndagushimira nongera ndanagusaba gushiramo commentaire byashika ugasanga uri muri Dubai byashika ugasanga uri muri South Africa byashika ugasanga uri muri Mozambique byashika ugasanga uri muri Zambia byashika ugasanga uri muri Kenya uri kurankurikirana mbega muri ivyo mvuze urashobora kwemvita abagenzi bawe nabo bakaza bakagerageza ubuzima birashobora gukunda yuko umuntu mu mwaka umwe aba yamaze kubona kazoza utaciriwemo n'ibintu by'ingwara canke n'izindi ngorane kuko umuntu w'umugabo canke umuntu w'umusore eka none se umusore gusa canke umugabo umuntu buntu nibibazo biragendana nuko biba bimeze ikibazo cyaco cyese yewe uhurira naco utegezwa kumenya yuko atari wowe wenyene ukigize ushobora kugwara nta namwe batagwara nasi nimwe batagwara ntasi nimwe batagongwa ntasi nimwe badapfa ntasi nimwe badatsitara ntasi nimwe batavuga nabi ntasi nimwe badafatana nabi ariko biratandukanye murakoze cyane rero reka ndagushimire wewe wankurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera nongera nshimira nawe wese wama wadufashe mu mugongo ugakora partage kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikira abana bariya nkuko nari nabivuze kora partage kugira ngo uyirungikire mugenzi wawe ino video cyangwa uyishire kuri stati yawe mugenzi wawe nawe nyene ayibone cyangwa ugakubite muri groupe yawe urimo ya WhatsApp mugenzi wawe nawe nyene ayibone iradufasha cyane ibintu by'iterambere we need to share
Thank you so much guys for watching this video from the beginning to the end. I love you so much. Drop your comment in the comment section. Mbega nkuko na nabivuze urashobora gutera imbere cyane gose mu gihe wagiye outside of your country. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Bye. Imana ibazigame.